Ndabaramukije bakunze ibiganiro bica kuri televiziyo y'isanganiro kaze mwese muri ano makuru twabateguriye nayo agizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata c'umutekano mu ntara ya Cibitoke harayihishwe abantu babiri undi umwe arakomereka. Ico mu ntwaro yo mu ntara ya Cibitoke babivuga ko ni mwidonido ryano makuru. Nayo mu gisata c'ubudandaji naho basaba leta ko yobaronsa ibikoresho bigezweho vyo kuroba. Abo ni bamwe mu badandaza n'abarovyi b'amafi baganiriye na televiziyo y'isanganiro kuri uyu wa mbere, bakabona ko ari kimwe mu vyotuma igiciro c'imikeke kigabanuka. Umwanya muto n'amakuru arambuye. Reka nongere ndabaha ikaze muri ano makuru. Mu gisata c'umutekano abantu babiri barashwe n'ayundi arakomereka. Ivyo vyabereye ku musozi wa Kiramira muri commune Rugombo ni mu ntara ya Cibitoke. Amakuru ava mu ntwaro avuga ko ubwo bwicanyi bufitanye isano no kwagirizanya uburozi. Oban niyo nkuru. Ubwo bwicanyi bwabaye mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana rishira kuri uyu wa mbere ku musozi wa Kiramira ni muri commune ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Abo bantu babiri bishwe nabitwa Nahabonyimana Joseph na Jean Pierre Kubwayo. Uwa gatatu n'umukenyezi yakomerekejwe azwi k'izina rya Kobwa Gorette. Abegereye abo bahisi bavuga ko bumvise amasasu y'inkoho nk'isaha 5 ziri joro ryakeye. Inyuma y'ubwo bubisha musitanteri wa commune Rugombo hamwe n'uburongoye igipolisi muri Cibitoke bakaba bashitse habereye iryo bara. Kubw'uwo aramutswa commune Rugombo, ubwo bwicanyi bwaba bufitanye isano no kwagirizanya uburozi. Ariko aravuga kandi n'injyane z'amatongo z'amazituma hari abantu bacanamwe. Agasaba abantu kutihanira iyo batase nayo abagifise ibigwanisho akabasaba kubisubiza. Inyuma yo gufuba abahisi, uwo mutegetsi akaba yemeye kugirisha inama yo guhumuriza abanyagihugu. Miliyoni hafi 6 z'amadolari y'abanyamerika nizo zikenewe kugira umugambi w'ingene ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge BBN gishigwe ku rugero rwa none n'ingene cokora neza mu myaka 3. Ivyo biri mu vyizwe n'inamashikiranganje yabaye ku wa gatatu heze. Hasabwe ko hoba gukorana n'ibindi bisata bijejwe gukora amasuzuma, bibaye ngombwa habe isuzumiro rimwe. Kurikire Prosper Ntahogwamiye n'umunyamabanga mukuru wa leta. Harakenewe gushigwaho umugambi w'ingene ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge BBN coshigwa ku rugero rwa none n'ingene cokora neza, amasuzumiro y'ico kigo akamenyekana kandi akemegwa no ku rwego mpuzamakungu. Ni muri yo ntumbero umugambi wateguwe wishimikije uko ibintu vyifashe ubu muri ico kigo, urerekana aho ico kigo gikomeye, aho gihobahoba, ivyo coshobora gushikako be n'intambamyi gifise. Uwo mugambi waciye ufatira kuri ivyo ucurerekana ihangiro ufise, ivyokorwa biza imbere y'ibindi hamwe n'ivyitezwe gushikwako. Ibikenewe muri iki gihe haba mu bijanye n'abakozi, uburyo n'ibikoresho vyarashizwe ku rutonde. Ihangiro nuko mu mwaka wa 2027 ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge BBN coba gifise ibisata n'amasuzumiro vyemewe mu makungu kugira ngo ivyo cemeje bishobore guhiganwa n'ibindi ku masoko yose n'abaguzi bakingigwe. Icipfuzo nyamukuru no kugira ngo ico kigo giterere mu iterambere ry'imibano n'ubutunzi biciye mu guha agaciro ibihingurwa mu Burundi, bigahiganwa n'ibiva handi no gukingira abaguzi. Indinganizo y'ibikorwa bijanye n'ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi iri ku kiringo c'imyaka 3. Uburyo buzokwenerwa nabwo bukaba bungana na miliyoni 6 z'amadolari y'abanyamerika. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino uwo mugambi yarawemeje. Mu vyasabwa hakaba harimwo ibi bikurikira: gukorana n'ibindi bisata bijejwe ivyo gusuzuma, bikenewe habisuzumiro rimwe rudende rifise ibisata bitandukanye. Gushinga ivyisungwa mu gusuzuma haba kuvyerekeye abantu, ibitegwa, ibikoko kandi bigakurikizwa.
kuronsa ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge BBN abakozi bakwiye kandi babishoboye be n'ibikoresho bikenewe, kwerekana ku mwaka ibikenewe be n'uburyo bijanye kandi bugashigwa mu mahera y'amarundi. Tukiri mu gisata c'ubudandaji, ingingo ibuza kubaga ibitungwa bimwe bimwe ngo siyo yatumye ibiciro vy'imikeke yumye canke mibisi iduga, bivugwa na bamwe mu badandaza bo mu isoko ya Kotebu baganiriye na televiziyo Isanganiro kuri uyu wa mbere. Abo badandaza bavuga ko ikena ry'ibitoro ari kimwe mu vyatumye biduga, bagasaba leta kuronswa ibikoresho vya kijambere mu kuroba. Inkuru tubaza Vanira Dushime. Bamwe mu badandaza imikeke yumye na mibisi twasanze ku isoko ya Kotebu bavuga ko ingingo yo kubuza kubaga ibitungwa bimwe bimwe, inka, impene n'intama, ataco yahinduye ku biciro bahora badandaza ko, ahubwo ko ikibazo c'ikena ry'ibitoro arico kiza imbere. Naho inyama zabuze vraiment nta biciro twigeze tuduza, oya twagumije hajya nyene, gusa urumva nibwo abantu nyene usanga babibona gutandukanye, ariko ibiciro ni vya bindi nyene. Kare ibitoro bitarakena bitarabura twahora turangura imikeke 12 13 ku bihumbi 10, ariko kuva y'ibitoro biburiye ubu turangura imboga 7 8 9 ku bihumbi 10, kuko izi mboga tudandaza ntabwo ziva hano iwacu mu Burundi. Izi mboga tudandaza ziva Tanzania zikaca zishika ino ziri ku giciro kinini. Bakaba bavuga ko agahombo katabuze kuko muri iyi minsi ariko haboneka imikeke mito mito iyo benshi badakunda. Ivyo navyo biterwa n'ubukene bw'ivyuma vya kijambere vyo gukoresha mu kuroba. Bobunye kwako ikiyaga cuguruye, ahubwo turabona yuko naho ikiyaga cuguruye tuko turaronka imikeke mito mito. Urumva nta mikeke minini tuko turaronka kubera iki bivanye koresho tuba turiko turakoresha. Agahombo karaba muri commerce, akahombo gategezwa kuhaba. Ugari abene gihugu usanga bakenera n'imikeke minini. Ayo nk'ubu nyataya bene gihugu baca bido. Te natwe ngaha akazi gaca gahagarara mu gihe atamikeke minini turonse. Bakaba basaba leta ko yo baronse ibikoresho vya kijambere vyo gukoresha mu kuroba. Ikintu dushobora gusaba nka leta, turashobora gusaba leta ko dushobora kutwongereza ibikoresho bibona kure mu kuroba kugira ngo twese abene gihugu dushikirwe. Turasaba leta, turasaba umukuru w'igihugu Sebarundi Evariste Ndashimiye arabe ukungene bo turonderera natwe abarovyi borobaha iwacu tudandaze ibivuye iwacu nyene mu Burundi. Ivyo bikaba biruko mu gihe muri iyi minsi abagura imikeke biyongereye bivuye ku nyama z'ibitungwa bimwe bimwe zitakiboneka. Urakoze mugenzi wacu Vanira Dushime kuri iyo nkuru. Godelive Manirakiza hamwe na Adjudant Chef Cecile Ntakarutimana nibo bakenyezi nako baronkejwe kuri uyu wa mbere agashimwe ko mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu bikorwa vyabo vyo gushigikira iterambere ridakumira na cane mu gihe cikiza ca COVID-19. Umushikiranganje ajejwe yinjira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko yabashikirije ubwo bushimwe, avuga ko ari akaryo keza ko kumenyekanisha ivyo bakora no gushigikirwa. Inkuru tubaza Ahmed Mutore. Abo bakenyezi uko ari babiri bari baramutse kuri uyu wa mbere baronswe ubushimwe bw'uko bafashije mu iterambere ry'igihugu mu gihe kiza ca COVID-19 cari ciziziye isi. Baratubwira uko bakiriye ubwo bushimwe bwo ku rwego rw'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ndanezerewe cyane kuko nari ndakarindiriye, nari narumvise ko nakahawe ariko nikari bwanshikire. Twagize ibakwe ryo kuronswa akagashimwe kubera ibikorwa twakoze mu guhimiriza abantu mu gufasha igihugu cacu kugwanya ikiza ca COVID-19. Nimva neza kandi ndashimye cyane gose. Abana afise ni benshi kandi rumva yuko bamwe bagiye baranatotezwa, ndabakura mu miryango yabo bamerewe nabi, bakaba bari mu rugo rw'iwanje kandi bakaba batunzwe n'umushahara w'iwanje. Godelive Manirakiza umwe muri bo akavuga kwihimiriza abakoze mu ishirahamwe ya Frabu kuvyerekeye kwikingira ikiza ca COVID-19 ryashikiriye abantu barenga ibihumbi 200. Hari mu mugambi witwa inyishu yihuta mu kugwanya COVID-19. Twariko dufasha abakenyezi bakora urudandaza ruto njabukambibe kubera ko ihimiriza twagenda urugo ku rugo tubabwira vya bimenyetso vya COVID,
tubabwira ingene bategerezwa kuvyikingira. Twarafashije imiryango irenga ibihumbi 10, no kuvuga yuko abantu bashoboye gushikirwa barenga n'ibihumbi 200. Umushikiranganje ajejwe injira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko yashikirije iyo midari abo bakenyezi ku izina ry'akarere, akavuga ko ari ngombwa ko ivyo bakora bija habona kugira bifatigwe ko akarorero. Tukaba twashatse rero abantu nk'aba bakora neza ko ivyo bakora bitokubikwa ko igisimbo, ni ngombwa bija habona abantu bamenye yuko hariho intwari kandi izo ntwari zimenyekane, mbere wanagomba kwaba bakenyezi abatwumva bose bogerageza bakabashigikira. Godelier Vemanirakiza arongoye ishirahamwe ya Afrabu yashimiwe ku bikorwa byo guhimiriza abakenyezi bakora urudandaza ndengambibe kuvyerekeye guhangana n'ingaruka mbi ziturutse ku kiza ca COVID-19, mu gihe adjudant chef de police Cecile Ntakarutimana we yashimiwe ku bikorwa by'impuhwe byo kurera no gukingira agateka k'abana batagira gifasha. Bompi bagasaba kubandanya bashigikirwa mu bikorwa byabo. Muyavugwa mu makungu naho abantu 3 barayibishwe, abandi benshi barakomereka mu gitero cabereye ku mugwa mukuru w'ubudandaji waho bita Copenhagen mu gisagara ca Denmark. Umunye-Denmark afise imyaka 22 ikekwa ko ubwo bwicanyi akaba yahagaritswe nkuko tubikesha bagenzi bacu b'ikinyamakuru Euronews, inkuru mwatorokanijwe na Eliza Ntakarutimana. Ce sont des larmes de soulagement. Na amosozi y'umuvyeyi ahuye n'abakobwa biwe. Unavuga ko babonye umuhungu amanuka ingazi atangura kurasa akoresheje inkoyo mu bwoko bwa pistolet automatique. Kuvuga batangura kwiruka cyane bishoboka. Hari kuri uw'Imana mu masaha y'umuhingamo, abantu bari benshi cyane bariko barasuma ku mugwa mukuru w'ubudandaji bita Copenhagen mu gihugu ca Denmark. Unona bavuga ko uyo muntu yari ku mpande z'ingazi hama cararasa. Avuga ko yari nko ku metero 10. Yaciye atangura gutembera araba ikiganisho ciwe cari kinini nk'inkoho. Yaciye aduga ingazi aramurengana muri abo bantu. Nikintu atazibagira ko batakomeretse. Mu mwanya wa mbere w'ico gitero, abantu barenga 100 bari nyuma y'uwo mugwa mukuru. Higiye cy'isaha 11:30 z'umugoroba, abajeje umutekano barahashitse. Ku matohoza, umuntu umwe afise imyaka 22 akaba yarafashwe. Un homme de 22 ans est arrêté. Ni kuri nkuru y'abagenzi bacu ba France 24 duciye dusozera amakuru twari twabateguriye yo kuri no wa mbere. Ndabifurize kugira ibihe byiza kuri televiziyo Isanganiro.